Reka subire ndabipfurize Noel nziza ku banywanyi ba BTV Burundi ndabahanikaze muri ano makuru nkuko twabibamenyesheje urukurikirane rw'amakuru amwe yagiye aranga uno mwaka tugira dusozere. Uno musi turaza kurabira hamwe mu bisata bitandukanye na cyane mu gisata cy'amagara y'abantu no mu gisata c'indero. Ndabayikaze rero mu kanya cyo tugaruka n'inkuru imwe ukwayo. Reka subire ndabahe ikaze rero amakuru yacu reka tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu kubona hariho abahinga babinonosoye n'abaganga barimwo banka gukorera igihugu cabibarutse ngo nuko batabaha amafaranga akwiye basa n'abana bata abavyeyi babo ngo nuko bafise ubukene. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Raimo Prospere niyo nkuru. Abarundi b'abahinga mu bisata bitandukanye barimwo abaganga babinonosoye bareka gukorera mu Burundi bakaja gukorera mu bindi bihugu aho bahembwa neza. Sylvestre Ntibantunganye yigeze kurongora Burundi abagereranya n'umwana yota abavyeyi biwe abahora ubukene batiteye. Mbega none so nanyo kuba kuvyaye bari mu bukene batitera abo nyene ugasanga ntibashobora gushikira ikidiki wocubata ngo ntaco bamariye ahubwo uraheze ugakora kugira ngo bafashe kugira agire ico bishikanako nabo. Rero nk'igihugu caratwigishije icambere twogira twebwe twigishijwe naco nukucihanganira natwe tugakora tukagisubiriza mu ndumane. Mu ntumbero yo kugumiza mu gihugu abahinga no gutahukana abakorera hanze kugira ngo bafashe mu iterambere, igihugu gitegerezwa kwiyungunganya bike bigakehanira abankana nkuko bibandanya bivugwa na Sylvestre Ntibantunganya. Igihugu gituzwa kumenya ico gikeneye. Turakeneye abaganga babizi neza, turakeneye abigisha, turakeneye guhindura n'ingendo kugira umuntu wese yumve koko ko bike bikihadira abankana mugabo yuko umuntu afise ubushobozi bagira ibyankenerwa kugira ngo ubwo bushobozi bwiwe bufashe mu iterambere ry'igihugu. Birashoboka yuko nk'umuganga ugira uti kuba nadamukeneye ngaha azomfasha kumvurira abarundi bagakira, mbere kuri ubu n'abavura bagatanga n'uburyo bwabo kugira ngo ubwo buryo bw'uwo muganga bugende bwiyongera kuri mbere haze n'abandi bavuye hanze baza kwivuriza ngaha twokora iki n'ivyo ahubwo twoza turiyumvira mbere nabo bagenda bakabihanura n'abatwara igihugu kugira ngo babone ico bashobora gukora, kuko twomeye yuko ubu Burundi ari tongo rya twese. Sylvestre Ntibantunganya yagize ico avuga ku bahinga b'abarundi bashima gukorera mu bindi bihugu inyuma yaho bigaragariye ko abize mu makungu benshi batagaruka, abari ngaha nabo bagashima kuja kuronderera iyo bacumba bunini. Tubandanya n'amakuru yacu. Ingwara y'impanuka y'imitsi soza bwenge ngo ni ingwara ishobora gutegwa n'ibintu byinshi bitandukanye harimwo kugira ibinure byinshi no kutinonora imitsi bivugwa na muganga Jorisi Nzisabira yanonosoye kuvura ingwara z'imitima n'imitsi. Ndabasabe tumukurikire. Ingwara y'impanuka z'imitsi soza bwenge benshi bakunze kwita AVC, accident vasculaire cérébral mu gifaransa, iva ku mpamvu nyinshi zitandukanye nk'uko muganga Jorisi Nzisabira asanzwe avura ingwara z'umutima n'imitsi abivuga. Ingwara y'ivumuka y'umurindi w'amaraso ariyo bita hypertension, hariho umuntu bafise ibinure byinshi mu maraso hama bikagenda biziba imitsi, cyujana n'abantu basanzwe bafise ibiro byinshi, nk'abantu barya ibintu biri mu bintu by'amavuta menshi, ivyo by'ibinure bijanye n'ibinure canke abanywa inzoga nyinshi, batagira imimenyerezo bamwe bicaye ahantu hamwe. Ibimenyetso by'iyo ngwara ya AVC cyane ni ico kubura inguvu, kugira paralyse. Iyo paralyse nayo kubura inguvu ishobora gukora ku bihimba byinshi. Kenshi iyo tugunda kuba n'iyo umuntu agize paralyse y'igipande cose c'umubiri, ugasanga umunwa wakebanye, ugasanga ijisho ntibikunda ko agiuga iruhande rumwe, ugasanga ukuboko n'ukuguru ku ruhande rumwe ntashaka kubikoresha, ugasanga umuntu akava ngo yatenje bikanga ko ava hasi, musanze ntaba agatenje kuri ukuguru canke kutakimufasha kugira ngo ishimikize hasi.
hama yavyuka agasanga ukuboko n'ukuguru ntashobora kubitegeka, ntaduza ukuboko ntaduza ukuguru. Nivyo bimenyetso nyamukuru, ariko hari n'ibindi bimenyetso umuntu atagize pararizi, ashaka kumeneka umutwe, ashaka kuzungurirwa, arashobora kugira ikibazo cyo kubona. Iruhande y'ivyo muganga Joris abandanya atanga impanuro ku bantu bamaze kumva ivyo bimenyetso n'inyifato umuntu yogira kugira ngo yikingire iyo ndwara. Ikintu nyamukuru umuntu yokora amaze kubona ko ivyo bimenyetso ni ukwihutira kuja kwa muganga. Iyo twese umwitwariko mu rwego rw'umwitwariko urenze atani ico biza kumara, umuntu abishoboye yovyirinda hama akagira imyimenyerezo. Umwimenyerezo ni mwiza cane, apana kurindira ko umuntu agwara kugira imyimenyerezo. Mwomenya ko iyo ngwara y'impanuka z'imitsi nsozabwenge iri ubwoko bubiri. Hari igihe imitsi nsozabwenge iziba, hakaba n'igihe iyo mitsi nsozabwenge ipasuka. Tubandanya n'amakuru mu bijanye n'amagara y'abantu nyene, abavyeyi bibungenze ngo barakwiye kwitaho amagara yabo kuko bahura n'ibintu byinshi bitandukanye, harimwo n'indwara zitandukanye z'imitsi. Bivugwa na Vania Bagumako avura indwara z'imitsi. Tumukurikire. Abavyeyi bibungenze baca mu bintu vyinshi. Hari igihe umwana atwara ibiro vyinshi, aba afise yibungenze umwana afise ibiro vyinshi, naho biba ari bike umva ko umwana agenda aragura mu nda uko agenda arakura. Rero ko hagura niko n'imitsi yo mu mugongo ubu iko yikoresha cyane. Uvuga ibiro vyose biza imbere, nawe ugaca uja nk'ugenda kwegamira inyuma, ugaca usanga uri gukoresha imitsi yo mu mugongo. Ariho bamwe baca batangwa kuvuga ko bafise ububabare bwo mu mugongo, canke iyo ari karegereza kuvyara, hari igihe ababara hepfo y'umukondo akumva umenga umwana ariko arafyonda. Ya mitsi nababwira bitwa les muscles de périnée, akaba ariyo iciguma yaguka kugira ngo itange inzira n'umwana ashobore kumanuka. Rero ama exercice ya respiration yo guhema nyako, ategerezwa guhema adafashe impemu, kuko hariho umutsi bita diaphragme utuma iyo movement canke uko kuntu umwana amanuka bibufacilita. Rero uzi guhema neza, uzi gusohoranya impemu bavuga ngo guhuha, ukabigira neza, biragufasha no muri ico gihe cuko uriko uratera igisa kugira ngo dukomeze, kuko ayo ma muscle du périnée ndiko ndavuga niyo afata igitereko, niyo aduza igitereko akaduza na vesi, kamwe bavuga ngo nagasaho gatekera umwanda mutoyi, ifata na rectum ijya kote ya nyuma y'ama intestin, inyuma haca umwanda mukuru. Rero iyo mitsi iyo idakomeye ni hamwe bamwe baca batangura kuvuga ngo ntakicifata gose iyo ashatse kuja ku mwanda mutoyi canke mukuru, akumva umengo ntiyo kwifata nkuko yahora yifata. Kubera iki? Ya mitsi ntigikomeye nkuko vyahora ngo ushobore gufata vya bihimba, ashobore kumara umwanya kugira ngo ashikire aho ashobora kwirekurira, canke ugasanga atanguye kuvuga ngo novuga ngo n'amagaze, atanguye kutayafata, kumva umenga biragiye atazi iyo vyagiriye. Rero ivyo vyose ni kubera ya muscle ya périnée atabakomeye. Tubandanya n'ibijanye n'amagara y'abantu nyene, ingwara ya angine ngo ni ingwara ikunda gufata abana bakiri bato ariko n'abakuze itabasize inyuma, ngo ariko iyo yivuje kare ni ingwara ivugwa igakira. Bivugwa na muganga Cyrille Niyonkuru yanonosoye ivyo kuvura ingwara zo mu mihogo, amatwi hamwe n'amazuru. Tumukurikire. Angine ni ingwara yo mu mihogo. Hari abavuga ngo bita ngo ibigoga, sinzi ko muhora muvyumva. Bare mu mihogo ifata uduhimba two mu mihogo, mu gifaransa bita amygdale palatine. Rero iyo ngwara nkuko bivuze iva ku bintu vyinshi, utumikrobe tumwe ivyo bita amavirisi. Kenshi 60% biva ku mavirisi, mugabo hari n'ibitundi bita amabacterie mbere n'amaaleji. Cyane cyane uya angine dusubiye inyuma zifata cyane abana, kuvuga ni ingwara abana kenshi bateza kugwara. Hama rero angine irakira, mu bisanzwe irakira bayivuye neza, irakira neza cyane hariho bacterie dutinya bita Streptococcus beta hémolytique du groupe A, tera ama complication, ibyo bita ama complication à distance. Umuntu amaze gukura gashagira ama complication mu articulation, ibyo bita rhumatisme articulaire aigu, mugabo n'ama complication mu mafyigo, ibyo bita ama glomerulonéphrite, ama complication yo mu mutima,
cyane cyane ayo rero niwe ateye ubwoba cyane. Ivyo bintu bikanye bigutera kurwara izo angine, ikintu ca mbere ni uguca ubiheba ukabihagarika. Uburyo bwa mbere bwo kuyirinda ni kuja kwa muganga, kuko ni indwara ikira cyane igihe bayivuye neza bafashe imiti irakira. Umuntu yumvise ababara mu mihogo, kikinga kwa mbere ni ukuja kwa muganga hama bakamuha imiti akayifata nk'uko bikwiye mu minsi muganga yamubari. Ingwara vitirigongo ni ingwara ivugwa igakira, ariko ugiye kwa muganga kare na cyane cyane igashobora gukira hagati y'amezi 2 n'amezi 6. Bivugwa na muganga Pini Birantije avura indwara zo kurukoba. Ndabasabe nawe nyene tumukurikire. Vitirigo ni ingwara iba ku bantu bose, iraba ku bana, iraba no kubakuze. Bikunda kuza mu maso canke bigakunda kuza no ku ntoki no kwizosi. Ni melanine bayavuyeho. Hanyuma iciva ko naco umubiri urigwanya, ni maladie autoimmune, umubiri ikanga ko atewe. Rero umubiri umaze kwikanga ko atewe nta rutonde. Hanyuma kuyivura dutanga imiti basiga, irashobora guhera hagati y'amezi 2 n'amezi 6, ariko hari naho idahera bivanye n'aharwaye ingene hangana. Nk'abana irahera, mugabo turatangura tukabwira abantu ajya ahantu bakahafuka tugira kwambara inkofero cyangwa amafurare, ntihegere utera ubwoba ngo ihagarike umutima, ntacimubuza, ntimuza kwiga, ntimuza kugira ubwenge, ntimuza kurangura amabanga ya minsi yose yo mu buzi, nta nibisanzwe. Gusa ico yisangije nuko irashobora gutera uruhagarara rwo mu mutima nk'igihe igiye mu maso, na cyane cyane nk'ababigeme canke abafasoni, irashobora kuba hetera uruhagarara rwo mu mutima. Nahandi ariko si ingwara iteye ubwoba, ni ingwara ihari yo kwa muganga itajanye no guhubitwa n'inkuba. Dutandukire amakuru yo mu gisata c'indero. Muri uno mwaka haribonekeje amashure amwe gushika kuri ubu abana biga bicaye hasi kubera ikena ry'intebe. Ndabasabe dukurikirane iyo nkuru. Kugira akanovera ku bumenyi mu mashuri ya leta biracagoye bivuye kuri byinshi bitandukanye abaregwa babamwo mu masomero yabo. Aha mubona ni kw'ishure shingiro rya Mirango ya mbere, zone Kamenge, komine Ntahangwa, aho twasanze hafi y'amashure yose abana biga bamwe baba bicaye ku ntebe bagundanye kubera ubwishi bwabo, abandi bicaye hasi bazanye n'udutenge kwisasira. Haba abaregwa ndetse n'abarezi batumenyesheje ko bafise ibibazo bitagira uko bingana kubw'iryo bura ry'intebe n'ubwishi bw'abaregwa. Oya, ndishobora koroherwa no kwiga kuko iyo umuntu ariko arafata nk'amanote yicaye hasi ntashobora kwimura anyarutsa cyo kimwe n'uri karimura yicaye ku ntebe. Kandi urumva ko abatimuye anyarutsa bashobora nko kumufutirako mu kwiga bica bimugora ko yuko haba hari amanote kanaka abadafise, ntibitworohera na gatoyi kubera yuko uricara bati ninyagaza gatoyi mpava mpena sinzi n'ibindi. Igisha ikigwa vraiment abanyeshure bicara hasi, nubwo uzokosora impapuro usanga bamwe batakoze, harabo n'ubusuma usanga benshi banditse byo. N'umwana arashaka kugira kudeyi hariya, urazi ko bihanwa mu ndero, biragoye nuko umushikira kugira ngo umuhane, usanga hari ubusuma bwinshi. Ibibazo si ibyo gusa, uyu muvyeyi nawe aratubwira ayo yabonye kugira afata ingingo yo kwimura abana biwe kuri iyo shure. Jewe kubganje nk'umuvyeyi nari ndereyeho abana, mwana wa mbere yarizeho gushika mu windwi, mugabo nkabona umwana nkabona umengo nta bwenge mbona ari karagira, namaze none we kubera kutamenya ubwenge kandi turiko turakwigisha. Umwana akatubwira ngo nukuri mama ngo aha ngo twicara hasi, ngo ntituronka aho tuja ku matwarete. Abana barambwira ati mama twe turarushe no kuri rino shuri ryo kuba farasi, zaba muturonderera ahandi twoza kwiga basi. Abo bose batakambira leta y'u Burundi ko yotorera inyishu ico kibazo kuko ari agahomera munwa kandi ubumenyi ari bwo mushinge w'iterambere. Twebwe nk'abanyeshure turasaba icambere guronswa ibitabo bidukwiriye, kuronswa intebe zikwiriye mu maklasi kugira ngo twebwe turicara hasi natwe turonke intebe nk'abandi. Kubw'ibyo rero vraiment twasaba yuko hoba bagashiramwo mu ishure abanyeshure bake nka 50 mu ishure kugira ngo bitworore gukosora
kugira ngo bitworohere guswiva umunyeshuri ku munyeshure na yahandi ho abanyeshuri baguma bicaye hasi uko uzosanga no mwimbu vraiment inyuma y'umwaka ari umwimbu udashemeye. Ivyo bikaba biruko kuri iryo shure nyene mu gihe umwaka w'ishuri utangura umushikiranganje w'indero yari yarahagendeye. Kubera iduga ry'ibiciro bitandukanye ry'ibifungurwa ryaratumye amashure amwe y'indaro bitayorohera kugaburira abaregwa basanzwe batunze muri ivyo bigo. Ndabasabe dukurikirane iyo nkuru. Kubera iduga ry'ibiciro ku bifungurwa rimaze ryibonekeza hano mu gihugu cacu vyaratumye amashuri y'indaro bitoroha kugaburira neza abana, nubwo byashitse ku mwaka uheze ubushikiranganje bw'indero buheruka kuduza amafaranga 100 kuyahora afungura umwana umwe ku munsi, nk'uko bishikirizwa na Steven Yongabo, umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi muri ubwo bushikiranganje. No mwaka tukaba dufise abanyeshure bangana 29,000 n'amajana 364 bagaburirwa babaho ku buryo bwa leta, no kuvuga baba mu ndaro. Hari ikibazo c'iduga ry'ibiciro kiboneka kuri bose, si mu mashuri gusa no mu miryango biraboneka yuko ibiciro biza biraduga. Iyo biduze rero bifata bose, nuvuga yuko no mu mashuri y'indaro bibamwe. Kubijanye nuko abanyeshuri baba mu ndaro baba babayeho nabi, nkuko bivugwa na bamwe cyo sinovyemeza cyane, kuko turafise ukuntu dukurikiranira hafi ikibazo c'iduga ry'ibiciro n'ukuntu abanyeshuri batereza kubaho. Ayo mashuri 98 ntibabayeho kumwe. Hariho amashuri yifashe buke buke, hariho amashuri yifashe, hari n'ayandi afise ibibazo. Nico gituma ndagomba kumenyesha neza yuko nubwo ibiciro vyaduze, hari igikorwa twakoze mu mwaka uheze kugira ngo turabe ko twotorera umuti ico kibazo. Hari ukuntu umwana yari yandikiwe amafaranga 800 ku munsi, kandi vyari bimaze imyaka myinshi cyane, nubwo ibiciro vyaza biraduga, ariko ku buryo leta itanga twarashoboye kuronka uburyo bushobora gutuma tuduza gatoyi 100. Haco tuva ku 800 tuja ku 900. Aho hari mu ntumbero kuraba yuko twokemura ico kibazo. Nubwo ubwo bushikiranganje buriko burakora ibishoboka byose kugira butore inyishu y'ico kibazo, uwo muyobozi asaba abayobozi b'amashure kuza bararima amatongo y'amashure bafise kugira basahirize leta. Hari abayobozi b'amashure bafashe ayo matongo barayakoresha, barayarima, ku buryo ushobora gusanga nk'ishure ryimbuye nk'itoni 10 z'ibigori, ibiharage, imboga, uzusanga havuyemo nk'iminsi 10 cyangwa 10 n'ingahe leta iza yongereza kugira isahirize bwa buryo bwava muco twokwita kwingana autofinancement ishure riba ryagize. Ayo mashuri arahari, kandi twaragize inama n'abayobozi turanabigisha n'ukuntu bashobora kwitunganiriza imigambi kuri ayo mashuri, kwa ayo matongo leta yabahaye. Umutahe leta yabahaye n'amatongo, kuko benshi hari abaca bihenda bavoma nta mutahe tugira. Umutahe wa mbere n'ayo matongo leta yabahaye, umutahe wa kabiri n'ubwenge Imana yabahaye. Nuvuga yuko batereza guca bakoresha ubwenge Imana yabahaye n'ayo matongo leta yabahaye. Hari amashuri tuzi ashobora kuba yimbura vyinshi, n'ayandi bikigoranye, ariko baze baravugana barabe ukuntu batezanye imbere, bigishanye n'ubuhinga bakoresha kugira ngo bateze imbere. Niryo hangiro twihaye rero no mwaka yuko amashure batokwa amabizere yuko vyose bizova muri leta, muga barabe n'ivyo leta yabahaye basanzwe bafise ajya kw'ishure babikoreshe kugira bigire ico bibamariye, ico bimariye ishure. Ubwo bushikiranganje bukaba bwarasavye leta ko amahera yo gufungura ku mwana umwe ku munsi yosubira kuduzwa, ukaba burindiriye inyishu. Amakuru yo mu gisata c'indero tuyabandanirize muri kaminuza y'u Burundi, aho abaregwa biga kuri iyo shure ya kaminuza y'u Burundi bamenyesha ko babangamiwe n'inzara biturutse ku gashahara baroswa ko kwifashisha kaza gatevye. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Audrey Maniraho yariko arimenyereza hano kumbonesha kure yanyu BTV Burundi. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi babayeho mu buzima bumeze nabi cyane. Nk'uko abo twagendeye kuri uno wa mbere igenekerezo rya 27 Munyonyi Bujumbura babisigura. Amafaranga baduha par mois, ni kuvuga nko iyo umwaka utanguye
amafaranga hari aho tuyaronka nko mu kwezi kwa gatatu hagati na hagati. Urumva rero uca usanga twebwe nyine ariko turiko turasaba nk'abavyeyi, ugasanga amafaranga turi bukoreshe mw'ayo mezi ugasanga nyine ariko ava mu bavyeyi, ugaca usanga rero nayo yo gufungura, ayo gupangamwo, nayo gufotoza amaserivisi nyene, ugaca usanga niyo turiko turakoresha. Ikibazo ca mbere gihari vraiment pre-bourse ntiza régulièrement. Ikindi naco tugerageje kuraba ibintu by'ubu byaraduze cyane, kuko baduha pre-bourse ya 60 par mois, bakunda kuyaduha muri 2 mois, donc tranche imwe aba ari 2 mois, ku buryo iyo 60,000 par mois idashobora kugufasha, kuko ugerageje kuraba ubu umuntu aba yabaye agiye mu restaurant nka par jour usanga akoresheje 3,000, agasaba akagenda muri restaurant bakamwarura kuri 1,500, saa sita mu ijoro 1,500, urumva ba 3,000. Rero uciye ukompara nage baduha par mois biba bigoye cyane, kuko urumva deja aba yabaye hafi 90,000, urumva baduha 60,000 biba bigoye. Abo banyeshure bagasaba abajeje igisata cyo gutunganya agafashanyo ko koduzwa kandi kakabashikira ku gihe, bakatwongera ko maye kuko mu buzima umunyeshuri abamwe ngahanye birakenera yuko bamwongerera, donc amahera aboneka uravye n'ibintu biba bikenewe usanga ari make cyane. Bishobotse bociga bakaraba donc la vie actuelle, bakamenya ati ibi ku isoko bimeze ukuntu, abanyeshuri canke abana bacu nabo tubongerereze ko akantu nkako. Twagerageje kurondera abajeje ico gisata cyo gutunganya ako gafashanyo ariko twabakenye. Akaba ari no kuri ayo makuru yo mu gisata c'indero duciye dusozerera ko ano makuru yacu y'uno munsi. Reka mbandanye ndabashimira mwebwe mwese mutahengeshanije kubana natwe muri uno mwaka w'2023, ndabifuriza no kutazigera muhindura umurongo wo kuri Canal Plus 396 Star Times 106 hamwe n'amajana 781, ndetse no kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zacu haba YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok n'ahandi. Rero mbandanye ndabifuriza kugira ibihe byiza, ndabibutsa yuko muri ino ndwi yose tuzobandanya tugira uru rukurikirane rwo kubamenyesha amakuru yagiye aranga uno mwaka. Mugira ibihe byiza, mwongere mubandanye mwitegurira kuzorangiza neza uno mwaka w'2023. Murakoze.